Itariki imwe ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ni vuba cyane umupaka uhuza Uburundi na Kongo uzoba wuguruye. Ibiro bikaba byashyikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida Dr Tade Ndikumana. Rero hakaba hari mu rugendo yagize aho ku mupaka wo mu Gatumba akaba yari kumwe mbere n'abashikiranganje batari bake ba leta y'u Burundi. Murakoze cyane twasanze nkuko mabibonye ari ibintu biteye igomwe nkuko mwari mwavyumvise umugwi w'igihugu wari washikirije icimviro yuko aha mu Gatumba ho kugururwa kugira ngo abene gihugu bo muri Kongo no mu Burundi bashobore kugenderanira. Rero twasanze izo nyubakwa zikwije bisabwa bizofasha kugira ngo tworohereze abakongomani baza ngaha canke abarundi baja muri Kongo. Rero twaciye tubona yuko ciciyumviro twogishira no ku yandi maposte frontalier Mugina hamwe n'Ikobero kugira ngo haje inyubakwa zirama. Murazi yuko itimvura nyinshi amahema araguruka kononekara. Ibiro twabonye yuko ari ibintu byiza twoshira no ku yandi maposte frontalier Mugina hamwe n'Ikobero eka mbere no ku kibuga c'indege kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Rero turavye aho ibikorwa bigeze twasanze bigeze ku rugero rushimishije ku buryo twizera neza yuko itariki imwe uyu mupaka uzoba wuguruye kugira ngo ibintu bigende neza. Itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu nkuko mubizi tuzokoresha ubuhinga bwa none bunyaruka bita test rapide. Umuntu yipimishije mu minota 15 hagati y'minota 15 na 20 abaronse inyishu byumvikana yuko muri minota 30 dushobora kwakira abantu 60 gutyo bakabandanya baja ku mirimo ya misi yose. Mbe ku mupaka wo Kanyaru gute ro nkuko nabivuze umugwi w'igihugu wabonye yuko izi nyubako zoca zija byihuta kuri aeroport Ikobero hamwe no n'Imugina muri Makamba. Iyindi mipaka turongera turaboke buke uko ibintu bizoba biko biragenda tuza turamenyesha. Abadandaza nabo badandariza mu Burundi bakaja no muri Kongo bati numunezero ntangere kuko twari tumaze igihe dushomereye. Twishimiye cyane kuba bazugura umupaka kubera n'umupaka ufasha abantu benshi ingenzi nyinshi baba bakongomani cy'abarundi tuvyiteze neza cyane. Mugabo bwa tunejeje bose kabisa. Baba ko mutegeza kwipimisha covid mu byakira gute? Ni byiza kubera nta utazi ingora ya covid no mu kwipimisha ari ingirakamaro kuri buri muntu wese. Ni igiki mwe mwiteze twebwe umupaka wo gurugiro cyambere twiteze nk'abadandaza kuronka ibicuruza cyo kuje gukana ibicuruza byoroshe kubona ibyo warangwe ibyo ushoye iyo bigiye cyo cyambere cyiza twiteze. Iyo ngingo niza cyane ko twekengurutse cyane turavye igihe cyari kihaciye tutajabuka mu kibanyi abagenzi n'inshuti ariko twazi dukora urudandazwa kugira tugora cyane kugira ngo turonke ibintu twashimye cyane gose iyo ngingo. Yego kuzindi mbibe bavuga ko uca bakomeza n'ibikorwa byo gupima no mugera kugira ntiharigira abandura nk'abadandaza ibyo mvuga ku bisanzwe cyo kintu cyose cyane gose gusumba bagiye barapima tudufasha cyane tukarikora amakurusi yacu neza twakora business yacu neza kitwononera ko bokomeza nk'ibigo bipima. Yego bikaba byinshi kugira ngo bakingira abaje n'abari ngaha mu Burundi. Mugiye kunguka iki mu nk'abadandaza bacanga ku mupaka wa Gatumba? Mu bisanzwe n'akarusho gakomeye cyane twungutse kubera ko twadutuma ibintu muri Kongo ariko ari bitakara kumva zuko tuba twishikiye cyangwa babiri dutaturi urumva ko mu mwanya twigira kwizanira ibintu byo dufasha cyane gusumba. Nukuvuga ko mwari maze guhomba kubera muri ubwo buryo mutuma mu bidandaza. Ubazi nawe iyo turi umuntu agiye kuzana ibidashaka ugasanga mu mwanya ntibisohotse neza nkuko we gusohora ibyo bigiye kwizanira. Bashobora kudupima bakaraba niyo tugiye tukagaruka bakaturaba ko bavyo babimeze neza. Baravuga ko mu gihe umupaka wugaye abafasoni baba baragize ikibazo gusumba n'abandi bose nkuko niko bimeze. Niko bimeze twaragize ikibazo cyane kuri twebwe abantu bato twabuze icyo twifashisha mu buzima bwarahagaze ubuzima bw'ibibondo burahagarara.